Tango muri Uvira ngo hari ibikoresho byo gukora ibarabara rya Uvira nimba ari RN5 ngo bagiye batwaye ngo basubiye inyuma kuko nivyo barivye ikaburimbo kane bivye isosiyete yo Barundi batwaye ikaburimbo batwarana najya amabuye biba Bralima ni brasserie ngaho muri Kongo biba amamoto biba imiduga biba n'ibindi bikoresho byinshi n'amabajaje irya kaburimbo bivye inyuma y'imisi 3 in semaine twashe tubona bako barubaka utubarabara mu Rwanda. Ushitse kuvuga yuko ati rero byo bakura muri Uvira kujya babivyerekana ku mbuga ngurukana bumenye baca babitwara mu Rwanda bivye ibirometero 63 63 km ni kuva ngaha na hehe uko nukuri ikaburimbo batwaye rikora 63 km kandi nta n'indwi yaheze twashe tubona batangura gusiga utubarabara tumwe two mu Rwanda none u Rwanda gubatswe niki amaraso y'abanyekongo ko nukuri nagira barafise imigambi yabo kujya nyene igihugu ciyorganiza kigashora ibintu bije iyihe abirirwa barafatwa ku nguvu n'abajya badasobiwe ngo nkengurukira gutabara nimba ari nkera gutabara nimba ari je ne sais pas ni bande ariko baratera amada bataza bafite abagabo babo ni bande sawa mama bitwa ngo abazunguzayi bidandariza utuntu bataha badaso n'abajya bandi bakirwa barabasambanya babafata ku nguvu homengo n'amasuguru ya leta y'u Rwanda. Ivyo bareko barabikora kuri babana ba Paul Kagame. Hari umwana wa Paul Kagame wumva bayatewe inda. Hari umwana w'izo ndongozi z'inkotanyi ariko arafatwa ku nguvu yikoreye amatomati ku mutwe. Ibintu Paul Kagame yakoze bivuye mu maraso y'abanyekongo byose ni ivy'inkotanyi. Ariko dusubiye inyuma Freri hari ndongozi yokora ibintu nk'ivyo kwera uri kuravuka. None nande kudakwaza ibenefisi y'abandi. Nakubajije ababomorewe si benshi. We n'ubonye amamashini abomora inzu nyinshi babahe muri EAC igihugu cyambere gisa amabarabara meza u Rwanda ntirurimwo maremare ibirometero vyinshi u Rwanda nayo babwire ko akantu baziriringiye inkotanyi okay genda mwisi y'icenda hagatumva mwisi y'icenda muri zigandaya nyere ko mwana w'inkotanyi arimo reka mwebwe ubuzima mubona nubwo nyene bwa Paul Kagame agendera abo ba VIP bakora kina basket umugore wakagenda agakina football nimba ari tennis nabo bana nyene baba verema abo bana baba James Kabarebe nabandi ngo ngo Rwanda rusa neza he ko aho batatwereka byaragaragaye ku mbuga ngorokana bumenyi nyinshi aho twari mu gikorwa kidasanzwe catangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro siporo irahuza iranwanisha bya bintu ba Pacifique akunda kutubwira vy'amoko badandaza ntibibyo barabidandaza cyane ngo none si yo ndirimbo birwa mu space bavuga ibiki birwa mu space ivyo bavuga mwarabonye n'iriya diaspora twabonye yacishije kuri Focode mu nyuma akabifuta Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru cyangwa kibazanira bijamwe muri industry of Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Namba dusubira dukengurukira namwe akunze bisamirizi Irebe FM. Mudasibe kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 2 navuga mu kiyacimba hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nawe se mama dukurikirana kuri urubuga rwacu rwo gwanyirwa Irebe Media. Nukuri ndakuramutsa nongera ndaguhikaze kandi ndakwifuza yuko amahoro y'Imana yuko yo kwamana nawe. Nkuko mubibona rero dufite umutumira dasanzwe akaba ari nawe Fleury the broadcast kumbure muramuzi neza yuko asanzwe akora ama content menshi agiye atandukanye nk'umwana none uvuga nk'umuntu uvuga nk'umusesanguzi analyseur ararangiza ibintu akatanga envie yiwe na cyane abenshi mage mumenya ku biriko biraba mu karere mu ntambara iriko muri Kongo akenshi agenda atanga envie agiye atandukanye aho haguma havugwa makuru kumbure atari sûr we agaca yabeshuza mu bundi buryo ubwo ama recherche yiwe ni tutuzama hakura makuru n'ibya bintu nyine avuga ati none umusesanguzi amakuru yakura he ni byinshi rero tuzakumbaza kubijanye n'iyo ntambara kumbure byinshi reka rero araza kubyitubwira we nyereka kumbe ndamuhe ikaze hanyuma byinshi araza kutubarira Free amahoro cyane biraza neza ndashima ndakengurukira Uwiteka Imana muremyi n'abarundi muri rusange kabisa ntari kugenda utavuza abarundi bon d'abord ndi umurundi kandi utera ikirezi
niko abarundi bavuga uwuzi umugana ca complete kabisa. Abarundi ndabakunda cane kubera abarundi ubu baraza ko nyihanganira kwijwi kubera ibikorwa duherukamwo narakoresheje imbaraga nyinshi. Ibikorwa ibihega Freri? Bon, twari imakamba ubushize ndibaza ko byaragaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi, aho twari mu gikorwa kidasanzwe catangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Angelique Ndayishimiye, aho asanzwe ari afise umuvuduko udasanzwe cane wo kwegera bon kikiye gikorwa je d'abord ndakibona ko ari inzira imwe yo kwegera bene gihugu mu yindi strategie kuko kuba begera bene gihugu basanzwe begera bene gihugu, ariko irya sport ntisanzwe kuko urabona ko atemberera mu ntara zose amakomine menshi. Niyo rero twahari hashikiriwe ntara nziza ya Burunga muri komine Makamba, niho twari turi. Vyagenze neza cane kuko vyitabiriwe n'abantu benshi cane, mbere ngerageje no kuraba neza umengo niho hoba hamaze kuba hambere vyitabiriwe n'abantu benshi cane kuko sport irahuza iranwanisha vya bintu ba Pacifique bakunda kutubwira vy'amoko badandaza ntibiba burya barabidandaza cane ngo none siyo ndirimbo birwa mu space bavuga ibiki birwa mu space arivyo bavuga. Mwarabonye n'iriya diaspora twabonye yacishije kuri Focode mu nyuma akabifuta akagaruka yiyeskiza ngo ni erreur ya rédaction. Gute? Yari le 14 sinzovyibagira, yari le 14 muri 2025 je ndayifise ni na benshi bayifise narayikoresheje mu kiganiro. Bashize ko ibiki barafuta? Bavuze ngo cari gihe abari muri ase Cirimoso niba bagomba gusohoka bagende guhura n'abandi bari muri Kenya ya ma diaspora yabo bavuga ngo bavuganira ngo genocide ngo yakorewe abatutsi muri 93 nihenze. Basa rumengo n'abagomba kugenda Nairobi niko yavyanditse ndiko ndakotinga ivyo byari biriko rero ngo bo barabujijwe kugenda kumbure niho yaciye yandika ngo diaspora tutsi ngo tanavuga sa ubu abarundi baramaze kushika muri ubwo rwego rw'ivyo ngo candatahura ababikora n'impamvu babikora bana strategie akoresha niyo strategie mu Rwanda bakoresha. Rero ni ibintu byo gukamisha ubwoko byo gukamisha ngo bitwa minorite kuko je nkamvuga ati abantu bise d'abord urana ko Burundi buri umeze nk'u Rwanda bijanye n'amoko mvuga ya nyene bavuga ko abazungu batuzaniye uhutu tutsitwa kubera iki none abantu bafise 15% batari 15% boba minorite hanyuma umutwa afise 1% nawe n'umuki n'umusu minorite. Jese nuko ngene bama bivictimiza mu gihe since hari ibintu mbona umengo nico twaje davita kari business umuntu akwiye kuvuga ko ari mu minorite n'umutwa kuko wowe ntanagaragara na cane no mu bintu vyinshi umengo siho bari atari ubu ino ntwaro. Duciye kwija mu mukuru w'igihugu yavuze ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yavuze ko akeneye abatwa barenga 100 muri leta. Navyibuka arabivuze akeneye abashika 100. Umva niho umengo ubu barafise visibilité, bari mu bushikiranganji, bari mu madepite, bari mu masenateur, bari mu ambassadeur, bari muri institution zose z'igihugu. Nibo abona ukumva ko aribo bavuga ngo n'aba minorité. Sino abantu bafise pouvoir, bafise amafaranga, bafise vyose. Nibo bari muri diaspora, abarundi ba mbere bari hanze. Nibo bacuvuga ngo ndabo ibintu je nta nivyo nkunda. Ego ariko uravuga ati rero mwari mu gikorwa ca sport ati rero harimo ukumbura bya bintu benshi bakunze kuvuga ngo namoko harimo abantu bose ndako ndavuga ati iyo sport iranwanisha yegereza indongozi abene gihugu ivyo bintu vyose turabirengera kuko tuba turi twese umva habari umurundi nta muntu ubwo kanaka bari nta muntu numwe abariyo nta muntu muremure mugufi avyibushe nibiki 3 tuba tugiye kunagura amagara urumva ruhande yo guhura kuko nk'ubu urashoboye gusanga joro bwa mbere ngiye Makamba muri Burunga uvuye Bujumbura ugaca iyi nzira ya agenda urumva ahantu hose uca za Matana Rutana he n'ahandi hose d'abord urabona verdure y'igihugu urabona ishusho ryiza ry'igihugu ukavuga ati bwa finalement hari ibintu bitariko biragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi tuguma twibaza twese mu muji wa Bujumbura za Tanganyika ugasanga uvuze ikintu uvuga beach dufise imisozi myiza dufise ibiyaya dufise intara zimbuka ni nkari nko ari abantu bazi ko ibiyaya ngikiyaya n'iki Bujumbura gusa batazi ko hariya muri Burunga hari ibiyaya hose hariya none nk'ikiyaya hariya cobora gute Burundi nibwiza ahubwo umuntu Imana yatubumbiye Burundi
nuko gusa tutomenya aho yatanguye kuremera isi rero baza ko yatanguye guhera ku Burundi ku Burundi n'ubuntu buri equilibre mu bintu vyose ati rero akajwi rero kaca karagira ikibazo rero none urega bari gikorwa kuri umunezero canke umunezero tuba turi mu muri mood idasanzwe tuba twese turi hamwe narabonye uruko ariko ratera n'agapira kugira amajongle hajya nakinya agapira je kera gusa nuko usanga batari wo muhamagaro mugabo naje nakoze nakinya agapira naragize ni karashishi mbatari karasisi biravana no kugena bavyita nagize acrobatie je ngama amashantushe ama derrière ama baramika ama tournide ama sondeme n'ibindi byinshi byose ama tournesol byose je narabigize nagize jonglerie bimwe afata amabula 3 ane 5 muri umunyempano mu buryo bw'ishitandukanye ego kabisa byo narabikoze nico bituma benshi baranambajije ngo ujya ni wewe canke ngo ni intelligence artificielle ni jewe kabisa agapira nagakinye no burandihance impemu zo kuguma mu kibuga umwanya munini ariko kugakora ndazi ko ngiyeyo no bavuruga kabisa ati rero urugamba bunyene tugutumye ko ibintu vyomera fresh cyane ugira icifashije sha naho bonshiramwe murambona n'aba pro mu ma equipe bashaka mu minota 10 yanye disi zanyuma ninji zoba ari fire kabisa yes ni Fleury rero kumbure benshi mu muzi nk'umuzesanguzi mu vya politique canke muri vya geopolitique niko no vyita na cyane cyane uyu munsi rero kuri Irebe Media twagutumye kugira ngo uduhe na cyane cyane uko wowe ubibona ivy'intambara imaze iminsi kandi imyaka itari mike yo mu karere na cyane cyane ngaha anye mu burengero novuga bw'igihugu cyacu cy'u Burundi ariho novuga muri Kongo kumbure ati rero bimeze gute vyifashe gute ubonye ko twumva umenga abenshi ntibariko baratahura agakino novuga kino ntambara twumva uyu munsi ngo novuga FRDC na Wazalendo ngo nibo bari ku mwanya ubundi ejo tukaca twumva ngo nuzenya M23 ushigikiwe novuga n'u Rwanda nkuko babivuga ngo nibo basubiye kandi gufata kumbure uture tugiye dutandukanye ariko amakuru ariko avugwa cyane cyane muri bino bihe nuko Wazalendo hamwe n'igisirikare cya Kongo arico cyasubiye kandi gusubiza inyuma kumbere abo bagwanyi ba M23 ati rebe bimeze gute ko numva umenga nuguhanahana ama territoire canke nuvuga uyu munsi nije ntera canke ejo ni utera bimeze gute niko namwe mubibona nk'abasesangutse bon ikintu ca mbere ndezime gato ibijanye n'ino ntambara intambara yahetse intambara yarahetse ijambo Donald Trump yavuze ngo nahejeje intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo bamufata nko kumengo sinzi yabikuye kuko igihe yabivuze n'intambara mbere yacikariha niho abanyarwanda bace baduza isunzu barabandanya gusesa amaraso bariba barasubira barasambanya abagore barasambanya utwana duto duto vyarabaye tuzi bariko barasinya ry'ama accord muri Etats-Unis hariko habwaci haba intambara rero ikaze gose novuga amasezerano y'itariki 4 hamwe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagiye niyo yararego hace haba intambara rero bw'ikaze rero M23 kiratera yego hajya sinavuga ko bateye kuko nta muntu n'umwe barasanye amasezerano yasinye itariki 4 Burundi bwasohotse entre le 7 et le 8 nimba ntihenze kugira bwubahirize ivyo bwiyemeje imbere y'amaso y'amakungu ko hari ibisata vyose bihari twihoze Donald Trump asanzwe yitwa karongoye isi kuko twakoze twumva urongoye leta zunze ubumwe za Amerika niwe ufata decision kenshi ni puissance mondiale naho umengo ubu hari ubuhugu buswe bwaravyimvye burikomeza nk'ira hano urabona kiri umutsa Etats-Unis kijya ni igikorwa c'ubugabo Burundi bwakoze kandi biri clair yaravuzwe n'indongozi z'u Burundi ko twubahirije ivyasinywe mu masezerano Washington bajya nabo IQ ntoyi niko novyita kuko hajya nta bwenge nabuke bakoresheje kuko aburya hajya mushushwe kakabe bagasongoye umuntu kamwe kuburoho hari ukuntu gatega umukeke kakibaza ngo nuko utaruhukunda ugatega umukeke urusoso rungana nkuko kumbe wasize akantu k'ubwenge gacizwa zivatura urukeke je ndarukubita kabisa kumbe we ntiwarusize hajya kwera urwanka urusize kugira iyo mushushwe yibone igaragara ifatwe rero bavuyeyo amushushwe zica zirinjira zambwebwe za sarambwe zica zifatirwayo none niko nama nababwiye uko zinjiye siko zavuyeyo ninde yazirashe binjiye basobotse bumvise ko intare z'ukuri ko nababwiye intare nimwe intare ni mu gihugu cyaho sija cy'u Burundi gusa ari abafise ingagi bita intare gute ni bita ingagi za sarambwe intare zini yo Burundi gusa nahandi muzosanga intare
rero izo mbwebwe za sarambwe zinjiye kwa dimwe kwanza baramaze kwideklara kari RDF je narabivuga bakantuka ma commentaire nico catagaje benshi ati none kubera iki baje kuvyemera ubonye ko na ambassadeur novuga w'igihugu c'u Rwanda muri Etats-Unis niwe yavuga yuko baba bafitaniye ivyo bahuriye ko na M23 urya nawe benshi baza ngo ni ambassadeur uwo kwaduka bivuga Kagame atafite okay katarabivuguruza Paul Kagame kora ivyo duhungirehe umwe yigira umuvugizi wa AFC M23 umwa mwambare wahagufi yancoreke ya Paul Kagame katarabivuguruza umwe afise amajambo menshi kintu cyose uvuze umushikiranganje wacu ajejwe imigenderanire hano Edouard Bizimana avuze aba yamwishuye twe tuvuze ku Twitter aba yaje kutuyora katagiye ku muyoro ryavuguruze arabesha en plus mukaza kuvyemera mwararuhishije abantu no mu president wa Kenya narumvise avuga ati ukam wewe watwanikiye ngaha uratko iruhande y'ivya Doha na Washington baragiye baraboraniye Nairobi baramaze kugenda za Uganda William Ruto baratangaye indongozi zose za Kenya zavuze ati uyu ni Paul Kagame avyemeye imyaka yose tumaze ahakana atubesha aturaba mu maso ivyo Ruto yarabivuze none nk'iyo makuru umwe muyakura he oya wewe ntusesanguza ati rero amaposti n'amakuru menshi muri n'abakenya bonyene baratangaye gende murabe kumbuga ngurukaziga za NTV za Kenya World n'ibindi vyinshi barumiwe kandi si bonyene gusa même les Rwandais ubu hari abanyarwanda batakivuga none abanyarwanda baduza gende urabe kungene baciritse intege kumbuga ngurukana bumenyi izo mbuga zabo zose zararushe zirarumira ubu Rwanda si yaruriye gushika no mukuru w'igihugu chief commander Paul Kagame akabazwa c'était CNN nimba ari CNN nimba ari Al Jazeera muri ivyo bibiri murafise ingabo muri Kongo ngo I don't know umukuru w'igihugu jewe nyine ijyanyishu logikema ni nyishu y'ubunyantege nke nta kuntu umukuru w'igihugu ibintu nk'ivyo siriti ingabo uvumvuga ati bari vya mahera muri banki ntavyo namenye ingabo zikava mu gihugu c'u Rwanda zigasohoka zikaja muri Kongo ukishura I don't know. If you don't know, who knows? Wewe muri umukuru w'igihugu chief commander supreme utazi ko ingabo zawe zasohotse seke bagusuzugura seke umukuru wa majoro nimba ari mu baraka musuzugura seke umukomanda w'iyo kambi yarungitse abo basirikare yabasuzuguye bose seke ata communication seke u Rwanda rufite indogozi zina zibiri zitanu nta kuntu ushobora kuvuga ari umukuru w'igihugu I don't know ujya mu journalist yaciye nakanguka ntavyo you are commander in chief. Yes, there are things I know. Ibindi ntazi. Avuga n'umukuru w'igihugu vrema. Akaba ko bara joking. Mugabo after days bavyarangiye bavyemeye. Ego urabisiguye neza ko mu kuvyemera kumbure ko kumbure mu ndongozi zimwe z'u Rwanda ego nivyo ariko ni kibazo cyane nifuza kubaza ati mbega ni kubera iki hariko hari abantu uvuga amasezerano i Washington haba intambara kandi haramaze imisi atari intambara wamenga hari barindire ko haba amasezerano hama kugira ngo habe intambara bon en fait bijya byategwa niki okay RDF zino nkotanyi muri rusangi strategie zari zifise ni strategie yo kuokipa ama territoire menshi kugira bagire pression kuri bijya vy'idoha aga burya bo mu mutwe ntibitaho Washington bari bazi kandi Washington bavuga bafata kari nkase avuga wo fete na nico ciki ngira twaza kugishikako ubona urivye duhungirehe n'abanyarwanda bako baratuka Ariana Veras bomenyesha makuru akomoka muri Angola umwe ari attaché à la Maison Blanche umwe ari kuri Maison Blanche umwe yaza akabaza nuvuga umukuru w'igihugu gakiganira uburya arabasonze nkigufa ryahagamye urivye duhungirehe mwizo narabonye ari video ariko gushira ko avuga yerekana ivy'impunzi z'abanyekongo ngabo Burundi bigaragara ko ariko ararira kuri iyo video yaranarize kijya gihe cane gose kuko hari abavyeyi abana babapfira mu maboka hari sur place ne vyatubako natwe turi twagendeye impunzi mu bice bitandukanye rero byarabaye none ntubibuka ko ara mako c'était où we ntwagiye gihe tugenda ku visita Amazon de transit uvira nyene bigishushe sana abana barabafira mu maboko arakana ndakibuka swat bari sana mugabo Ariana Veras reka nawe nyine turamugarukako reka dusubire hariya twari turi rero ati rero iyo ntambara baca bo bari kubatera pression kuri mu vyadoha ivyo bakora vyose bashaka gushaho pression aronke uruvugiro uko iyo badafise ona nk'ubu bova Bukavu bagasigara na Goma niraza ko ivyo bose abavyo babikicumvirwa
baba bashaka kugaragaza mwase tukuma tubandanya ora umubandanya muko mugwana n'abandi urumva rero igihe benshi ntibatahoye igituma baca gufata Uvira benshi barabivyitiranya na vyandi bavuga ngo tuzoga imikeke ngo bonane na Noel tuzoyirirayo ashe kuba ari causerie canke bikaba vyari navyo mugabo mukeke barawuzize kuko urabona ko babarasiye kuri poro ya Karundu aho hamaze n'abapfuye batariko barabavuga mugo narabonye amasanduku agera ku 40 ari amasanduku 40 yera babahamvye hirya yejo mengo ni batare yejo iyo video narayibonye abarasiwe he muri Kongo Karundu haja kuri poro ya Karundu yego barinze vyaratevye ko barinda kubegeranya barashwanyaguritse bararaba kukuguru no kwande bakayigeranya kugira barabe ko boshobora nimbi rero babikoze bijya bibaza ngo bazoca bagira uburemere budasanzwe uruvugiro ariko bibagira ko basinya amasezerano imbere y'umuntu yanka gasuzuguro Donald Trump hari abantu bamufata bijya bintu yivugira umengo yishura n'importe koma hari abantu bamufata ukuntu mugabo ikintu rya yanka agasuzuguro je namaze kumugendereza mu bushishozi ngira iki ndamaze kumugendereza ndabona ndavuga ati uyu mugabo ikintu yanka cambere n'agasuzuguro ko ndibuka n'igihe avuze ko iryaho ni ataco yamaze ikora ku bw'inyungu z'abandi bantu bayitegeka ndavuga ati ndagize oni wanje niko benshi bayivuze akabwira ubufaransa akabutumira bukanka kujamo ndibuka yakora mubaze karurira indege ngo reka ngo Macron yanse muragombe yanke ngo reka obligatoire kaza ubwo namenye ko nzoca ndamwugarira ngo namenye ko nzoca ndamwugarira amave n'amashampanye asanzwe umva n'umuntu avuga ati je ndanka gasuzuguro n'ibiki n'ibindi byinshi rero baragiye baramurunguruka bibaza ngo bizorangira nkuko vyahora birangira bakina bagira nka bari ka diridiri bigena amatavu muri Maison Blanche bo bakibagira ko bijya bintu na Trump bwiwe naho yovyivuguruzamo biteye isoni kuko yabikoreye imbere y'amakungu yabikoreye za Human Rights Watch ziri hajya abasarukira ibihugu vyabo umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ari hajya baruto bari hajya bande abasarukira Union Africaine Union Européenne abasarukira izo zaho ni nyene basarukira ibisata vyose bijejwe kugarukana amahoro muri Afrika eka n'isi nzima bari hajya itangaza makuru mpuzamahanga ni ibintu adashoboye kwivuguruza ko igene archive iteye n'ubwo rero kandi muribuka ko na Trump yigeze guharanira kuri Nobel Trump ibintu ariko arakora benshi bahari igihe babishiramwo kwera twakuze twumva ibi bihugu rutura ko bidakunda abanyafrika nani navyo kuko biraprofita nta kintu ciza bikorera Afrika canke abanyafrika pour rien babikora moyena akantu urumva malgré ça mugabo umuntu naho yokora ikintu akugarukanira amahoro agaburira umwana wawe mbe nivyo nama nabwiye abantu ntibiryoshe kweri kuko twe abanyafrika turacafise urugendo rurerure rwo gushika ku iterambere kandi ibikoresho vyinshi uzosanga dushaka gukoresha kugira dushike mu iterambere biva muri ivyo bihugu uzoshaka gucukura ubutare uce wikorera imashini bucukura uce wikorera irya appareil isibla ahari ubutare hari ibintu tugifise dependance kuri abo bantu mugihe rero ufise dependance ku muntu mugihe na jewe nzi kutarya atari je ndaguhaye amahera ntera ubwo ndaguha amahera aho ngombera kandi nzi ko umwanya n'umwanya utegezwa kundondera rero bajya bajama bashira pression kuri ivyo bintu kuko hari ibintu tubakeneye ko niyo mpamvu bakora ivyo rero ujya mu type canke bari abajama bo hakurya akanyaru barijaje bavuga uyu turabana ubutare nibiki bica kuri twebwe hari akantu bashirako kaga pression bakabona kumengo birafashe ariko cette fois-ci bagiye gushiraho pression ahantu bidakunda ko na Donald Trump yikenereye icubahiro ciwe rero sinicubahiro ciwe gusa n'amakungu kuko mu vyo bahora ari na Veras birimwo kuko ibintu vyose avuga abwira Trump baraviyoye amasezerano yawe bayasinyiye imbere yawe nta kintu bikubwiye cyo tumona rero intambara imeze uko iri d'abord baracitse intege ca kabiri hamaze gupfa abantu benshi nabonye raporo ryari ivuga ko hari amagufa ari karaborera mu kirere inyoni zariye bagira nko ku 500 b'abanyarwanda bari ngaho nyene mu kiyaya ca Rusizi ngaho muri Plaine de la Rusizi bari mu misozi ari mu Haut Plateau bari aho mu duce tugenda dutandukanye rero intambara yaraheze ikibazo nca nifuza kwaza bako ari yumvira strategy gusa yo gusohokamo
ikibazo nje nibaza ati none izo nguvu AFCM ni AFCM 23 iri kirabura uyu munsi yari ifise kera canke izo nguvu Wazalendo iri kiragira na nuze n'igisirikare cyo muri Kongo biriko biragira uyu munsi ziriko zivaye ko menga uyu munsi biri ku murindi udasanzwe wo kubasubiza inyuma turumva yuko abasoda benshi ba M23 ariko baricwa bahitanwa niyo ntambara harabavuga yuko ngo sinaba M23 ahubwo n'abasirikare b'abanyarwanda izo nguvu novuga ziko ziva hehe zitabonetse ubwa mbere. Okay, reka mpere ku ruhande rw'inguvu za Wazalendo na FARDC n'abafatanya bikorwa babo. Inguvu za mbere zihari ni d'abord bari solidarize ubu bari solidaire baratahuye ko d'abord urabona ko baguma bahendwa n'amafaranga. FARDC majorité abantu bari ngaha muri Est n'abasoda bacuzwe bari forge na Joseph Kabila abari no muri Est benshi n'abapro Kabila byari byoroshe kuba influence n'amahera baca babwitizire mu Rwanda mugo benshi abana ko bafunzwe ubuzima hari ibintu ukora kaniyumvira none finalement unzobikora ibingume ndi muri Kongo mu gihugu cande kirimo amategeko umusirikare afise ibimuranga akaranga mutima n'ibindi byinshi rero bwa mbere baritahuye rero igihe binjiye muri Uvira niho babonye kabisa bwa bundi Abazalendo n'amajambo bavuga ubu hariho video nabonye bari mu minembwe ari hejuru nibagiye agace barimwo bavuga ati ebana heri kufa uriko kuzalauriwa uko barasuzugwa abanyarwanda barabahonyanga barabayita amazina barabita ngo n'abakrochard barabita aho ni mu gihe ni jambo Tshisekedi yavuze igihe aza ku butegetsi avuga ati nasanze igisirikare umengo ni c'abakrochard yakavuga igisirikare ca Joseph Kabila kuko yari yarakireresheje rushwa bamuraho bageze amabariyeri uyu Hippolyte Kanambe ry'umunyarwanda bakorera n'importe quoi waravyumva n'abanyakongomani bavyivugira wiratahiye ofise utujumbu nimba yabayiborerewe urazi ko twakoze tuvyumva ko atani igisirikare ngaha mu karere ko burasirazuba bafise bose ari abantu b'ibirori n'ibiki ngo bari discipline ikintu cabaciye ko baratahuye rero uri kuravuga ngo ubu bibazi ko izo mbaraga baratahuye d'abord icarico igihugu barigishwa karanga mutima baranasuzugurwa baje kwikura agasuzuguro sinzi ko mwumvise bagarutse bose uhereye kwa Purusi guverineri wa Uvira uhereye kuri abo baya kutumba n'abavuga ati kabisa ubu nta blague ubu twaratahuye ubu Wazalendo nke barasana na Wazalendo ubwabo Wazalendo yarasana na FARDC ubiki niki ubakora na synergie kare Wazalendo yarafata ahantu ikabura ravitayema biri muri ma munition mu nkoho ma chargeur mu mfungurwa no mu miti kuko barakomerekera ku rugamba ugaca usanga rero izo mbaraga barazibuze muri ivyo harimo gusonza harimo gucika intege harimo abapfa kubera babuze intervention médicale ugaca usanga rero bagiye ba M23 kuko iyo bagiye ubarashe n'ubu hari amakuru bavuga ngo bariko bariyegeraniriza ngo ahantu kubera mu plateau barakubiswe ubunga ko baramanuka baja sinzi ahantu bariko baraja neza na neza ndaza kuharondera bagira barasa bagashagenda bakagira akanama bagaca bagaruka kuko Kagame yaca atuma abandi banyarwanda bagaca binjira kuko ni hagufi rero muri uwo mwanya baba basohoye byaba bisaba ko bakenera ravitayema inyaruka yihuse igira cyo baronka abasigara no ngaho hama nabo baavance mugo rero kuko ubuke bwabo nibiki inkomere yiki byaca biba ngombwa ko babagarukiye nta mbaraga baba bafise nabo baca bongera bagasubira inyuma ni hajya baguma wumva ngo hari imikino ngo yo gufata territoire ngo bakongera bakayihana hajya na M23 icikora ifasha ahantu nticigumaho kuko ugumye aho baraza kugutera wafashe nko ngaha turi ucurasa kandi nk'ibirometero nka 10 ugacushinga sentinelle hiyo nyene kuri 10 kilometre hama ho wafashe akaba ari sekiriza mugo wafashe ngaha mwene maraho impande yawe bari gihe batanasohotse na neza aragututura aragusiriprena rero ivyo nivyo babura barashika ahantu bakabura aba basigarira bakabura izo ravitayema kugira bongere ba avance basi na gatoyi bagire debordement ukuntu bakikuza ahantu bafashe bapange neza akarere ivyo byari ibintu bituma bafata ahantu bahabakura bafata ahantu babakura mugabo ubu bari mu kibiri kidasanzwe yego
hama ku ruhande rwa rw'izimbwebwe za Sarambwe nta gisirikare bafise ça c'est un baraheze kuko uravye uteranije ibiharuro vyoroshe bashika nko 70,000 abo batwereka bazamva ngo 7,000 ngo 6,000 ngo 5,000 ngo 9,000 aho dasenga abasivile bakugwa mu mazu babatwara mu ntambara. Ivyo vyaravugwa yuko bafata n'abasivile badashaka kuja mu ntambara bakaja mu ntambara ku ngufu. Rero vyari ivyo ubusho kuvuga abasivile gusa gendo nibanyereka agasho karimo mu ifungo bafashe nkaha aye i Bujumbura bagaca genda ku Musaga hariya kuri prison ya Mpimba gaca bose wasohoka baguha inkoho n'isarubeti n'ibibotine gaca batwara kuri Champ de Bataille ngabo kubigisha gutumbereza gaca batwara kuri Champ de Bataille. Nico gituma abasirikare bagwana ku gitigiri ca FC23 RDF ntitubazi kuko harimo na Red Tabara bakuye mu makambi mu Rwanda n'abarundi harimo FNL yanza bampema hariho twigwaneho y'abanyamurenge hakabaho na gumino y'abanyamurenge umva bavise ko ari cité y'ubwoba gaca bamwe n'abacancura aba mercenaires urumva abo bose byaranse. Ikindi kintu naco nuko ibihugu vyahora bifata u Rwanda byararuhevye nje tanabwiye intambara yaruheranye haryo Rwanda ntigwagwana gonyene wagwana urugwanishwa n'ababosi basanzwe bakorana n'irya business y'ubutare. Warabonye ikiganiro rero kagukora n'umushikiranganje ajejwe mu vyacejwe harimo ivy'ubutare n'agataka mu Rwanda ujya mudamu baramajije tubwiza ukuraho ubutare bw'u Rwanda buva burihe bugiziki yarasiguye ivyo asigura ageze za Cortana Cobalt aravuga u Rwanda ngo rwa mbere muri Afrika rusohora Cobalt ngo rwa kane mw'isi amenyesha amakuru baramubaza none bimeze gute tuvyimba hivyo uri kuravuga ngo urumva ngo naho tuba tuvyimba ngo vyose ngo ntibivamo cyangwa gusigura yuko abantu batamaramara babirangura bagaca babishobora okay barangura amasezerano canke umudandaza bagenda kurangura ko muri Kongo ninda bayabwimvye hama kabubaha bakabumurangura nimba babukura mu Burundi ni wahe mudandaza bwimba kabubaha rero ibintu bavuga bakiyambura impuzu ndetse babwira ati emale edimi kandi ngo iyo uruhigi ruhindukiye agakwavu kirukanza imbwa mu bihe bariko barafata kumbure uturere tugiye dutandukanye twarabonye muri Uvira ari abanyagihugu kumbure bariko bariyamiriza bavuga bati turaryohewe ko M23 yafashe ariko haheze imisi mike turabona babanyagihugu nyene bari mu ibara bavuga ati ntidukeneye M23 n'abandi bariko baravuga bati ntidukeneye ahubwo igihe twari turi muri Kongo twari tumerewe neza kumbure abantu bo bavuga ko bariko barahanira agateka kabucitse kuvuga abanyamurenge bavuga bati twebwe ahubwo dushaka kwisubirira mu turere twari turimo mu parcelle yacu ari hariya dushaka gusubira hariya bijya navyo nibiki ho vyita gute nk'umusesangutse abanyamurenge ni business kandi ibintu bakorerwa abanyamurenge nivyakorewe uwitwa umututsi nkoreshe terme bakoresha nabo nyene uko uzabumva kuko mbona ba maraporo bavuga ati ngo umututsi umukongomani avuga ikinyarwanda ariko arahohoterwa mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamurenge bari muri business ya Moise Nyarugabo na Paul Kagame. Ibi kandi Moise Nyarugabo ariko arakora. Umunyamurenge uriko uravuga ni wawundi ari muri Kongo umunyagihugu cyangwa wawundi ari kuri bataille. Umunyagihugu w'umunyamurenge ari muri Kongo atabishizwemwo n'agahato ubundi ko ndavuga nkongera nkavuga n'umunyamurenge ariko ararasa nkongera nkavuga n'abanyamurenge biriko baragira manifestation muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za hariya za Canada surtout benshi bari za Montreal na biyamiriza ngo barundi ngo akoragira ngo ivyo bagira hariya ngo amadrone n'ubu nabonye Nyarugabo basohora amakomunike ikintu kindyohera haro Nyarugabo hakabona Rugabo ni wandi w'umusoda bana ko Moise wewe ari umuntu ngo numu defenseur wa droit de l'homme yarabaye n'umuministre ku ntwaro ya Kabila niwe azi imbere cyane kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi ariko hakwana na Rugabo w'umusoda umwe akunda kugira ama interview na Maripo umwe bakorera umuti hariya kuri point 0 baratweretse amahanda kibatwereka impuzu batwereka amakofero dukete ngo amadokima ngo abasirikare b'abarundi ngo bacucumiye ngo hariya mu Minembwe ndavuga none kumengo mwevyo muvuga biranyuranganye kuronka izo mpuzu nibisanzwe turafise abarundi bafuronze muri 2015 harimo abasirikare kuronka impuzu ya gisirikare y'abarundi biroroshe abo bagiye bazitwaye batwaye n'inkoho canke bakacengetera bakarondera kada kantu bambara ku Rwanda ngaha bashoye kuja no mu Bushinwa ukagakoresha bagakora kamabara 3 je bakagomba bakanakishondera n'amaboko bijya nibisanzwe mugabo kuza kutubwira ngo umusongo he ngo umutwereka impuzu
nimutwereke uwo mwafashe agaragara cyangwa mutwereke haryamye mvuga ati uyu yapfuye uyu ni muzima no murundi nguyu akiri muzima nguyu kujya dora tubona amafoto yo mu Rwanda insore zo mu Rwanda bazimatse bakerekana umwana ari mu buzima busanzwe bakamwerekana ari yageri yambaye impuzu z'igisirikare n'inkoho rero ivyo ni ibintu novuga ati ni business bariko barakora ku banyamurenge kandi ndashimira Imana ko abanyamurenge benshi babitahuye hari abo tuvugana hari benshi batubwira ati biriya bintu nimuze murabitwitirira si twese bajya mbere hari getunikeka katari n'abanyamurenge bashe ko batutsi nyene bakagama avuga ko arungika kuye mu akabatwara hariya n'ibindi vyinshi hari abayoboka Paul Kagame aribo bamaze kuba n'abanyarwanda n'abandi batemera kari abanyarwanda ngira uhora uvyumva hariho nawe n'ikiganiro nigeze kubona kuri muhira kuri ya mu papa abaza abanyamurenge babiri wari umututsi umwe akavuga ati jewe ntibikabe arasara n'uwundi aravuga ati ngo jewe ndi umututsi ngo nakoze muhira avuga umva bonye n'ubwabo hari ibintu byo kutitahura mugabo hari abavuga jewe ndi umunyamurenge ivyo bindi mumbwira jewe ndi umukongomani bagwanye bari nyuma ya Tshisekedi bari nyuma y'u Burundi bari nyuma y'igihugu cyacu cyose gishigikiye ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihera n'abandi banyamurenge bari muri business yo kuvyaza umusaruro ku izina ry'abanyamurenge none agomba gushika nje twanavuze ati ibintu Nyarugabo ari karakora bisa n'ivyo Paul Kagame yakoze mu 1994 ndasubiyemo ibi Nyarugabo Moise ari karakora ku banyamurenge nivyo Paul Kagame yakoze ku izina Mututsi mu 1994 Paul Kagame wana ko 59 nkuko bivugwa harimye uwo badashima kuko niho havuye irya jambo ngo ni wiyima ca mpunga Kayibanda yambaye Kayibanda 59 barahungira za Uganda abandi baza mu Burundi nkuko mvise bishingirwa intahe hama basigaye mu gihugu babaye abaenemi ba mbere ba Paul Kagame bagarutse yashitse akikagura barya batutsi ariyo strategie ya genocide wumva ririmba cane abanyarwanda bashira imbere sirto bo mu nkotanyi nibijya bintu no bavyiteguriye kuko hari ubusesanguzi n'ubushakashatsi bwinshi hari na Paul Barire yari muri mu Rwanda igihe ya genocide iba Kagame amwisabira musanga muri Belgique mu Bufaransa amubwira nka telecommande yo gusambura indege urumva a distance ku birometero mbari ngo 30 mbari 200 intahe zirahari ukubwira Kagame n'abamukikuje bateguye ya genocide urumva uko yarajaniranije ivyo byose yivugira mbere hariho n'abavuga ati sirture tutsi nyene bo mu Rwanda avuga ati Paul Kagame nareke kuduhenda se umunyarwanda cyo ko ari no mu Ethiopia batanemera kabisa ibintu akora ku mpande zose batavuga ati uyu muntu kabisa si n'umunyarwanda bijya bintu rero Nyarugabo ari karakora bisa n'ivyo nyene Nyarugabo nta kinya c'umunyamurenge afise n'abanyamurenge bamuji inyuma n'abanyamurenge baticara hasi barabe abanyamurenge barishwe 2017 barishwa 2015 barishwa 2012 hatwara Joseph Kabila uwo Moise Nyarugabo ari mu butegetsi bwa Joseph Kabila abanyamurenge bararashwe barabacucuma muri 2017 mu minembwe hari za Mikenke Bijombo na hehe kandi ntibazovyibagiye ntibako bararaswa na Moise Nyarugabo ubu mbwira gute ko yahindutse akaza pour une bonne fois kuba ari karabavugira kuri koze nziza je tane ko ndakubwira ko ibi bintu batavyitwayemwe neza abanyamurenge kwanza ndabona ko bariko baratuma n'aba bandi basanzwe bari propre ataco bazira bashaka amahoro bashaka kubana niyo strategie rero yakozwe muri Uvira batwaye abasanzwe kwanza abo bagiye gufata bagiye kuja muri Uvira arabo bagiye bijaniye no bagiye ku mbuga gukamanye ku mbuga ngurukana umenye baragaragara twara tubayeho nabi izuru ryanje sinahora ndonka ndarishira sintwagenda no gusuma ndavuga none imyaka yose izi mbwebwe zasarambwe zitaraza muri Uvira mwaja ku soko nimwasenga nimwasuma niwaje ku mutayeri mbe waje ku mutayeri umunyamurenge canke waje kuri mwene wanyu nkuko mu vyivugira urumva rero ni ibintu bigaragaza neza na neza ko ni ikintu c'igipapirano ni ibintu vy'ibinyoma bagiye hajya kugira bidandarize rero byarabahindukanye kuko ico bari babemereye nticakunze hariya Kamanyola baca birangira bababwira ati nimudusubize mu mazu yacu mwaraduhenze kandi ivyo n'ikindi kintu cabateye kuzinuka canke isesemwe canke noze nuko babonye abanyamurenge bitwa ko bariko baricwa muri Uvira basigaye ari benshi bari kumwe na Wazalendo kerekana ngaba turabafise imiryango myinshi urongoye abanyamurenge ari mu mahanga
arababwira ati iyo ni business ya Kagame na Moise. Aba video zarasirikiye none bakavuga ati abanone tuko turabica. Purusa agiye guverinere wa Uvira agiye kugugura officiellement abanyamurenge bari kumwe. Tshisekedi muri Etazini ryari yarahuye n'abanyamurenge bari mu mahanga aragirana inama baragirana n'ikiyago nabo baramubwira amabanga kujya nyene yaje bantelefona bakambarira ni byinshi. Donc dis-moi ijya ari business bashaka kugira bivyazamo umusaruro bouclier umunyamurenge kugira amahanga haguruke ngo minorite ivyo byaba minorite ntibigihari ivyo bintu ngo minorite ni iki kabisa minorite ni iki birumvikana cyane na cyane ariko ni kibazo umuntu acayibaza ati none abo banyagihugu bariko baranezerwa hanyuma mu nyuma kandi bagasubira kandi bakagira manifestation bwa mbere twarabonye bariko baragira manifestation biya bavuga bati dushaka yuko M23 ari bandanye itwara ariko uyu munsi tuko tubona abanyagihugu nyene biyamiriza muri Goma na cyane manifestation y'abantu nyinshi cyane none bijya navyo bitegwa niki nabanyagihugu bamaze kubona yuko bahenzwe bimeze gute bamaze kubona ico bari biteze ko batakirose bimeze gute. Okay, ubu Goma nabo kavura amaze umwaka iri mu maboko y'izimbwebwe za Sarambwe RDF inkotanya basogose. Sawa, ubwicanyi bwarahagaze, ubwicanyi ko bwabaye bwinshi, kwiba vyarahagaze, kwiba ko vyabaye byinshi. Naganda kubwire ko Sultani Makenga umugore wiwe niwe fournisseur monopole w'ifarini yashitse yiba amastoke yose y'ifarini za Bralima zose bariba. Ubone gomba telefone muri Goma umugore wa Makenga Sultani ni wadandaza ifarini n'isukari muri Goma wenyene. Sasa ofete abanyekongo navuga bari muri Goma barikanguye barakuye agasashe ku maso baratahura neza na neza ko ico kintu cabaye yari business bahenzwe. Urumva rero ubu baravuga ati ivyo baje baturirimbira bacoza leta ya Tshisekedi wamengo nivyo bafise raison ubwo bamaze kudushikamwo nabo bakatuyobora ahubwo babaye pire baje batera ikirungurira gusumba kuko raba nk'ubujya mu mama n'ujya mu papa bajya bajene bagize mariage ejo baca bararabishwe muri Goma. Ivyo arabaye haro couple yagize mariage hirya ejo yishwe ejo barabanyuruje birangira babatora ari biziga. None niko biraba mu su autorité ya AFC M23 abariko barakugwa mu mazu ntivyaba ofete babakiriye no y'abantu badatahura baga no kuri nta n'umuhari no bajya abanyekongo kubona M23 hafashe agaca baja mu bandi ngo turaronsa abacungutse biri raisonnable kubera ujya utamutwengeye aca kugandagura kujya bijya barabikoze kubera ubwoba barabe ko boramuka nico gituma babikoze mugabo urana ko badundumiwe bigeze ngaha bavuga ati no ntituzoguma turi muri buno bwoba kameme reka duhaguruke natwe twigwaneko. Iyo tubona rero ubu bananiwe kubarongora kuko barahagurutse. Icyo uvuga rero umunyagihugu ari muri Goma bavuga ati nimba ari gufatwa arapfuye reka tuje mwibara. Nega nta cyahindutse. Hahindutse iki? Baje bateroriza ngo bajana iterambere bubaka amabarabara amabarabara ntarige ibarabara d'abord ryubakwa plus de 3 ans. Imyaka 3 rero kurubaka ibarabara. Ubu bamaze umwaka. Bijya abantu batubesha ngo akora bubaka amabarabara nibatwereka ndashite gute nibatwereka intambuko canke intambwe iryo barabara rigezeko. Entre temps ngo muri Uvira ngo hari ibikoresho byo gukora ibarabara rya Uvira nimba ari RN5 ngo bagiye batwaye ngo basubiye inyuma kuko nivyo barivye kaburimbo kane bivye isosiyete yo Barundi yitwa Estika ni sosiyete y'Abarundi yari tirubaka ibarabara hajya batwaye kaburimbo batwara najya amabuye biba Bralima ni brasserie yo ngaho muri Kongo biba amamoto biba imiduga biba n'ibindi bikoresho byinshi n'amabajaje ijya kaburimbo bivye inyuma y'imisi 3 in semaine twashe tubona bako barubaka utubarabara mu Rwanda. Ushitse kuvuga yuko ati rero byo bakura muri Uvira kujya babivyerekana ku mbuga ngurukana bumenyi baca babitwara mu Rwanda bivye ibirometero 63 63 km ni kuva ngaha na hehe uko nukuri ikaburimbo batwaye rikora 63 km
kandi nta n'indwi yaheze twashe tubona batangura gusiga utubarabara tumwe tumwe two mu Rwanda. None u Rwanda rwubatswe n'iki? Amaraso y'abanyekongo. Ko nukuri nagira barafise imigambi yabo kujya nyene igihugu ciyorganiza kigashora ibintu bije iyihe. Ni okay, nibatubwire. Sinumva ngo bafise ibintu byo gushora icayi, ikawa. Bashora icahe? Hariya mu mahanga. Mu mupaka wa Burundi utaruga baragishora turazi yo cava. Ubu mpaka wa Burundi waruga ivoka ntirikidandazwa, icayi nikikidandazwa, ikawa nikidandazwa. Ivyo bakora kobesha nibiki. Byari nabonye bigirisha raporo ngo ubu ngo Rwanda ibaze ba celebre ngo u Rwanda ngo rushora ikawa ryinshi muri Kenya ngo gusumba Uganda. Ibaze umunezero bafise. Kare baduhayira ngo bashora ikawa mu mahanga. Mu mahanga yego. Ubu nabonye batanga raporo ngo Rwanda ngo rwaduze ngo rusigaye ruri imbere ngo ya Uganda ngo gushora ikawa muri Kenya. Aho lokalma. Nibyo twe twona bivuga. Jene bambwire kuva umupaka wugagwa. Ikawa rirasohoka riva mu Rwanda rija hanze. Okay, muri market rero ubunye intambara yo muri Kongo rero yari kwiraba kubw'inyungu z'umunyarwanda. Apana kubw'inyungu z'umunyarwanda gusa. Kubw'inyungu za Paul Kagame zinkotanyi muri rusange. Nagira ni inyungu z'igihugu cy'u Rwanda ko bavuga bamwagiriza byinshi bavuga yuko inyungu z'u Rwanda z'umunyarwanda. Harabavuga yuko ngo aja gutera intambara bavuga ngo nimba bikora biriya yo babikora kugira ngo yubakire kiriya gihugu ciwe. Yubakira abandi ntibakire inkotanyi gusa. Abiko barabomorerwa n'abaki. Abirirwa barafatwa ku nguvu n'abajya badasobiwe ngo nkengurukira gutabara nimba ari nkera gutabara nimba ari je ne sais pas ni bande. Abiko baratera amada bataza bafite abagabo babo ni bande. Sawa mama bitwa ngo nabazunguzayi bidandariza utuntu bataha badaso n'abajya abandi bakirwa barabasambanya babafata ku nguvu homengo n'amasuguru ya leta y'u Rwanda. Ivyo bareko barabikora kuri babana ba Paul Kagame. Hari umwana wa Paul Kagame wumva bayatewe inda. Hari umwana w'izo ndongozi z'inkotanyi ariko arafatwa ku nguvu yikoreye amatomati ku mutwe. Ibintu Paul Kagame yakoze bivuye mu maraso y'abanyekongo byose ni ivy'inkotanyi. Ariko dusubiye inyuma Freri hari indongozi yo kuri ibintu nk'ivyo kwera uri kuravuga. None nande kudakwaza ibenefisi y'abandi. Nakubajije ababomorewe si benshi. Twabonye amamashini abomora inzu nyinshi babahe. Nta marero kurabona ku za BTN za TV1 n'ahandi n'ubacangara. Bavuga ati nimwugure frontiere twizire mu Burundi basi. Urumva. Rega mwe muko muraraba hari ibintu muvuga ngo yakoze ku gihugu ngo ku nyungu z'abanyarwanda. Iki ndaziko muca muza ngo arena iryare nirara mwonde. Ubu ni koteshejwe. Ariko kiriya gihugu yaracubatse. Cyubatse gute? Cyubatswe n'inkotanyi mbega. Inkotanyi zo zafashe kiriya gihugu. N'inkotanyi zarubatse zarakoze ibintu bikorwa byiza byasanzwe u Rwanda nivo bari barusanze ko baragize ikintu bakoze. Rwanda rwari rubuze iki inkotanyi zitararufata. Arena, stade urabona yakoze amabarabara meza. Okay, ivyo bimariye iki mu Nyarwanda? Ivunja zarahetse. Inzara rero bariko bararira bariko barigirisha. Paul Kagame wenyene ivugira afunga mukanda nuko inzara atarayumvise muri Estom. Mukuru igihugu ari ndavuga ati funga mukanda nuko cabanje kiramuvyoza nuko yari yamaze kubona ko inzira zose zigiye kugagwa uriko uravyumva ntitwanse les choses physiques ko bihari nkuko natwe tuvuga stade twarayubakiye ku nguvu zabene gihugu je nagiye guponda hage n'igipawa naguza agafuko k'isima urumva ku nyungu zabere intererano ziwacu twebwe inguvu z'abarundi abarundi turi solidaire in bonne cause turayikora apana bijya vyandi vyaho ba Pacifique n'abandi ngo ntimugendeyo ngo ibikorwa rusangi ngo kugira ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ugaragare ngo ugire ukunuku ngo mes chers amis irya stade nyene shobora Evariste ndayishimiye azogenda niyagenda azogenda yijanye ndo umugambwe uri ku butegetsi hamwe wo butariko uzoca usambura stade uzoca usambura ibikorwa byose bakoze ofete ni propaganda zo gucanisha mwa barundi zo kubankisha gukora iterambere rusange mugabo ndakubwiye ajya amazu ivyo uri kurambwira ngo arena ngo stade amahoro amabarabara ni barabara icyo amabarabara coco nitwogitebako genda kuri internet cyangwa urondere statistique zose mushaka igihugu ca mbere hano muri EAC ibisa amabarabara maremare ameze neza long kilometre ibirometero vyinshi mu Burundi tora telefone muri EAC igihugu ca mbere gisa amabarabara meza
u Rwanda ntirurimwo maremare ibirometero vyinshi u Rwanda nayo babwire ko akantu baziriringiye inkotanyi okay genda mwisi y'icenda haga tumva mwisi y'icenda muri ziga ndaya nyere ko umwana w'inkotanyi arimo reka mwebwe ubuzima mubona nubwo nyene bwa Paul Kagame agendera abo ba VIP bako barakina basket umugore wakagenda agakina football nimba ari tennis nabo bana nyene baba verema abo bana baba James Kabarebe nabandi ngo ngo Rwanda rusa neza he ko bata batatwereka Mbego Rwanda gotera imbere nk'ubu wewe uryoherwa nka Rohero ukazamva ngo Kamenge yubatswe na Katare yose kandi ntuzohaca hari amakarate abanyarwanda badacamwo telefone ubatse udacamwo ngo n'amaguru kandi ari igihugu c'abanyarwanda no bacuvuga iryo niterambere terambere riri udacamwo n'amaguru uri umunyarwanda cyangwa dufate nkuko muri miriwaro ukazamva ngo genda hakumiriwe sinshura kwarengana n'amaguru neza nk'irya karate miriwaro akavuga ati hajya ntimuhaca n'amaguru utari veikire ariko we frira ayo makuru menga wewe uyazi wenye uko nukuri ahubwo we jembo no kuva mu itangaza makuru ndagwa nimero z'abanyarwanda ubabaze ko mu Rwanda no twe twahabaye mu Rwanda tuhazi arona quartier nimba ari bayitazire ngo quartier Qatar je nababwiye gende munyereke mu Rwanda no mango turiko turavugana si tariki le 9 aujourd'hui le 10 ni tariki 10 no munsi ndabivugiye ko gende munyereke inzu ndende inzu nziza hajya Kigali umuji y'umunyarwanda so Rwanda gwaradandajwe ni Qatar ni Bill Gates ni Clinton ni Etazini ni Afrique du Sud none BK Arena ntiyobowe na abo muri Afrique du Sud so batoza amahera hajya abo bo muri Afrique du Sud ne batoza barakose hajya kugira Kagame yinjire ngarakota imbere miliyoni 20 evenema kugira ibemwo bari amahera abagwiza tunga bo muri bayifise mu maboko ryari ntiwaruka kubona bakotesha na stade stade yarakoswe mba ari miliyoni zingahe kuri evenema acumbwira ubona ari guverinoma y'u Rwanda ikose stade y'igihugu yarayikotesheje yarayiprivatije none ivyo navyo ntavyuzi bararemvye vraiment bararemvye ko nibakoresha ikintu na kimwe okay urakoze nivyo vyose twabigiyemo kubera yuko hari abavuga yuko ngo nawe yo babikora abikora kubw'inyungu z'umunyarwanda ariko ho wadusigure neza yuko k'umunyarwanda izo nyungu okay nta shuri we wabonye abana batafise naho bigira bafise akazu ka 3 metre kuri 5 metre katagira n'amadirisha bigira munsi y'ibiti iyo video zo kumbwira ndayiguhishira muri kino kiganiro wira bayibone bro bake ko babahenda wo kumva gahenda abanyarwanda bafise none ndakubwiza ukuri sinifuza ko biba mu abanyarwanda habuze boost habuze umuntu yo cana gusa akantu gato mu Rwanda bacumenya ko Rwanda babayeho neza hajya mu Rwanda babayeho kubwoba babayeho kuri ivyo nyene uvuze ucunyoruzwa uvuze uca wicwa none raba barafinda ivugire Amerika iteye imbere ku idolari Kongo iteye imbere ku butare u Rwanda ruteye imbere ku byo ruteye imbere ngo we mutama bareba mutoye mwijoro barafinda yabaye umukandida yari yitoje muri 2017 birangira babisutsemwe amazi aragaruka agomba kugaruka muri 2024 acabanza baramufunga bamucisha mu kigo c'abasazi nkagujya ko kwa Rojanti bobo bahita indera umengo nimba ntihenze kugira bamuhe sevembi mu mateka yiwe handikwemwe ko yagwaye mu mutwe yaciye indera kwera umuntu yagoye mu mutwe aho bubaye déclassé kuko bavuga tumwanya n'umwanya vyogaruka naho wocu ugomba gakomera yindi myaka mugabo ufise CV ko wagwaye mu mutwe bavuga tumwanya n'umwanya vyo mufata ari umukuru w'igihugu nta kumutora none wo buja twebagwe n'umusazi iyo ni systeme ko mu déclassé ariko politique ni atari hakari hari ibintu abantu babibona uko bakibaza ngo ni ibintu bakoze uko no aya ba project babavuze ati nta wundi mukandida kuko barafinda ararinda bafinda ararinda kweri ubeshi baranatangaye ngo umugabo yabivuga ari mu Rwanda bamaze kumva ko yafashwe ego urakoze cyane Frey birumvikana neza ariko je n'ikibazo ntariko ndatahura neza ati none twarabonye yuko ukwijya kibuga c'indege cyo muri Kongo barekwa kwigaruza nuvuga guverinoma ya Kongo nivyo twarabibonye ati none intambara izo ciherera hajya nyene bimeze gute nk'abasisanguzi mu menyamakuru menshi yo mu karere bimeze gute
bo intamba objectif ni yihe ya Wazalendo hamwe n'igisirikare ca Kongo objectif ni nyene barimwo yo kugaruza igihugu cabo imbibe zubahirizwe integrité territoriale yubahirizwe hama batanga amahoro muri Kongo ubutare n'ubwa Kongo ivyo Paul Kagame avuga ati ngo hariho ngo ikibanza c'u Rwanda batwaye muri Kongo naburanya bagihaye Kongo aja kugitora n'inko nimba zi neza ko ivyo bintu vyabaye bagihaye Kongo abagihaye Kongo barahari nagira avuga ati duhe kiriya kibanza cacu ableni muta nta bwenge burimo hari amajambo bavuga kana ko avuye gufata akantu none uvuga gute ngo two tuja kurasa muri Kongo ngo kugira ngo badutwaye ubutaka ubimenye ubu mu myaka 40 ingahe uyoboye mbe mu banyarwanda bose we ni ubizi wenyene ko babatwaye ubutaka uraho ni ndabivuga Paul Kagame ntavyo yapfutse ku butaka bwa muri Kongo ari bwo none ntiyapfutse ngo intambara ngo CM23 ngo ikibazo CM23 ngo ikibazo Tshisekedi ikibazo ngo ubutaka ngo la RDC a hérité notre terre ngo barayihaye ngo ibisigi ngo vy'u Rwanda ngo izo nyene ariko aravuga za Bukavu zande ngo nizari kugwana uri nomo rero bavuga ukayumvira n'abantu baborewe bavundurutse he okay dufate tubishire muri thèse muri hypothèse ko ari ivyo bibanza babahaye ko Vira na za Goma hose kubigaruza inko cyangwa ngenda kurujya nyene yabahaye muvuga ati burya mwaraturenganije mudusubiza hano hacu diplomatiquement barava nta diplomasi iri mu Rwanda ariko tugumye tuvuga ukonye Fleri ya East Africa twari dukeneye udushikana ku iterambere y'ifaranga rimwe ubona tuzoba tuyishika none East Africa just nabakoze ikiganiro ndababwira ko tugomba twova muri EAC tumari iki EAC hypocrisie EAC gabuyemwo kabiri muri EAC ibihugu vyumvikana birazwe Tanzania n'u Burundi ni Kongo n'u Burundi ni bitatu Kenya Uganda Rwanda Sudani sinzi na za Somalia tugombe tuve muri EAC gatoya n'izindi hariya nyene zabo nyene bari aba nirotique kuduga nyene seki ucubona nirotique ça vient du Nil bajya bose bahema rumwe ntushe kuzana projet izananye ino muri aba ba Burundi Kongo Tanzania bari ngo bayapproving kuko ofete EAC twe nta kamari tumariye canke tuko tuja muri vya bindi bavuga ngo ni ibintu novuga ni ibintu vy'amacakubiri ngo le territoire bantu et le territoire hima bo umviza nakubwire bigombe bibuko bigombe ntibibuko mumaze kuvuga ati tugiye hamwe rega muri Etats-Unis hari ibihugu bitanavugwa hari amaguve atavugwa biri hajya umengo ntivye influence haro nibindi biri byama biri hejuru nibiki gusa ko mama amaze kwemera kuja muri eta ikiyunga intérêt zica ziba zimwe ari byo vyandi je nguma ngwanya ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ba Pacifique yatuzanira vyamoko baririmba amoko gusa mu gihe dushaka igihugu gitera imbere izingane z'amoko dushira ku ruhande twotera imbere none ubu unarumvise ngo diaspora tubutse nkuko Pacifique yivuga ngo ntiyinvestisa mu Burundi naho ngo bataha bazanye amahera y'amarundi ngo ntibazana amadolari ngo arafise ngo bayishanjere hariya umva haba uri normal bashobora ngura kundi igihugu ubu hari abantu bako barahiga usende DFDD si yobora igihugu ngo ntiyavuze ngo vision 2040 60 ngo reka turabe kubera iki bavuga ati ntituzokwinvestisa ko arazi niyaza akubaka ikizu kirekire kizoba cubatswe ku ntwaro ya DFDD ikizokubatswe ku ntwaro ya Buyoya ikizokubatswe ku ntwaro ya Bagaza izo logique bafise mu mutwe kundi igihugu tu investis chez toi peu importe uzo bari kuri pouvoir none si vyawe yego inzu si gwawe yeah hari okay hari pouvoir irazivuga ati va mu mazu oya none wewe nubwo ugomba kubaka inzu izunguruka ngo wubake ni mu gihugu cawe mugabo ufise mu mutwe guhayobora ngo buno buyobozi nitwubaka nk'akarorero nk'ubu nakarorero hari nk'umwe mu babo nyene uyo bafise amahera yo kubaka arena wenyene ndavuga ati je no cubaka wenyene ko cubatswe nakarorero nanga bacavuga ati je kino cubaka cubatswe kuri CNDD-FDD yumvise yuko ko vyo kubakwa ku ntwaro ya batemera kumbure bapinga ntibageza ikintu point d'interrogation ca nibaza biyumvira none kumbaraga ubu bafise bagihema ko CNDD-FDD izohava ryari basi bagerageje kwestima ukora nka kuvyubaka muri 2025 bise imyaka 70
bo kwikubita 10-15 uzobugeze mu 90 ufise ya nyota n'imbaraga zo kubaka ivyo ushoboye abisi ubakira abana bawe ubakira n'abuzukuru bawe kandi ubakira igihugu cawe iterambere rusange je nk'ubu ntaye arena ya tennis akajamwa ama piscine nyene hamwe Jeux Olympiques canke ama competition mondiale ya tennis azaraza mu kizu cyubatse kirenga ama hotel kiri furufuru option ni neza yanje d'abord nk'umu investisseur no ku gihugu n'izina yiwanje nzorinda pfa mvugo bavuga kiya kizu ni canaka n'igihugu kizoba canditse amateka cyane gose biciye mu muntu mugabo nta abantu barabicuritse bashaka igihugu arico candikira amateka abantu coca gihera kurinde ko twese igihugu tugikeneye rero ubwenge no gukoresha ubwenge mu bintu byose bakora no mu bintu byose bavuga abarundi ntibakiri babandi batamikwa hari video nigeze kubona y'umunyagihugu ngaha mu karere ntagomvye kuvuga igihugu cyari cyo fatiye kuri ako kantu uko uravuga ati yarako avuga ati ngo burya ngo igihugu ngo siwe yagiteje imbere abo igihugu nico cyamuteje imbere kuko hari amakuru avuga yuko ko mukuru w'igihugu niwe yateje imbere ico gihugu ariko urumva uwo munyagihugu yavuze ati oya uravye imyaka irenga ingahe atwaye oya si igihugu we yateje imbere ahubwo nico cyamuteje imbere bitwifatanye n'ivyo uriko uravuga rero bo muri logique igihugu iki gihugu tagiye mu nzira ziri negative igihugu bwacu subutaka cyo guteza imbere gute kabisa ahubwo wewe uvutse ugaca ubwenge hari byo bita battre la terre ni ugiteza imbere ukagira iki gihugu twe dushaka tokidetwiza nico kwigwanira Manumva cyo guteza imbere gute mbweke n'ubwenge bwo kwigwanira kitabufise kabisa igihugu cyo guteza imbere uwo munyagihugu yari umunyarwanda ariko aravuga yuko ngo Kagame yarateje imbere igihugu cy'u Rwanda ariko we mu bwiwe ariko atabura neza yuko u Rwanda atari we yabuteje imbere abo u Rwanda ariko rwamuteje imbere bo u Rwanda kumuteza imbere ngira ni muri logique yuko Rwanda rwamuteje imbere muri sense yihe ashe ko ari figure de style we karakoresha nta ariko ndatahura ubu nyene vyihuse Jean twifatanye n'ivyo bintu bavuga ati inkotanyi zaraje ku butegetsi zirakora ibintu bihambaye cyane birakora ama stade bijya by'amabarabara nakunda kubarira gati oya ahubwo sivyo ahubwo ngo Rwanda rwamuteje imbere reka ntahure rero kungene biba yashatse kubivuga d'abord Kagame akiri impunzi za Uganda nahe nkuko avyivugira ntiyarazwe hama maze gufata akayobora u Rwanda rufise izina ubu kanje ngerageze kuja muri raisonnement yiwe amaze kuyobora igihugu kizwe mu makungu gifise ijya plus 2 n'ijya titre ijya plus 2 mbe u Rwanda ni plus 250 ni plus 250 plus 250 igihugu gifise igihugu gifise adresse gifise akarimbi gifise souveraineté gifise independance ukikiyobora muri sanse yo cyo bacaramuteje imbere ucumenyekana bamenyekana muri yo sanse ikindi naco nuko cyo bacaramubereye impetso hama kagikorera ivyo ashoboye kuko ntiyari kubikora atari mu gihugu cy'u Rwanda iyo niyo raisonnement novuga ko yoba arimwo mugabo no humanuma kwitweke guhendana igihugu nta maboko gifise igihugu nta maguru igihugu nta suka gifata ahubwo aho kivukiyemwo ni ugiha agaciro uko no wa mugani nkunda guca igihugu cimye iteka gikwima imva ego urakoze cyane Fleury kumbure dusa n'abasozera ikiganiro cyacu hari ikintu wagombye kutubarira tugitangura ikiganiro ariko tuvuga ati turoza kugarukako ni iki uyu mesha makuru akorera navuga muri Maison Blanche muri leta ya Washington Ariana Veras ego ariko arakoresha ibiganiro abakuru w'igihugu bagiye batandukanye twarabonye yakoresheje n'ikiganiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ati mbega bijya bintu bifise intego iyihe twarabonye agendera amakamba agiye atandukanye ahagaragara ariko ararira bijya bintu bifise intego iyihe bimeze gute bon icambere ndamukengurukira Ariana Veras nahatumva ikirundi akabikora neza kiya kibanza arimwo zoba yareje nanje ndakirimwo kandi vyo mpimbara cyane ça c'est mon souhait aussi hanyuma strategie yakoresheje iranyuranye niyo bari bamumenyereyeko je tumumva avugisha abantu benshi bari bamumenyereye arindira ama evenement za muri Maison Blanche ahostinga abaza agira iki canka kurikira Trump ahagiye ubu cette fois-ci elle se déplace arava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kaza yaraje mu Burundi aja no muri Congo kubera iki gutanga proof
ivyo u Rwanda ruhakana n'ivyo ibindi bihugu bishigikiye u Rwanda kumbere ruhakana kwerekana ko raporo zitangwa na Human Rights Watch ivyo Burundi buvuga ivyo twabarundi turigwa turasemerera abakongomani n'abaki ari ukuri uvuze ko Burundi bwakiriye impunzi zingana 100,000 uvuga ati vyavre mugaciye azana drone na kamera n'abamufirima nawe nyene ubwiwe physiquement akabacamwo akagaragaza ukungene babayeho bafise ivyuma warabonye amarira basubira abajonje abagiziki ubuhungiro si bwiza dimwa wapi ucavuga ati uko Ariana afise influence muri Maison Blanche en tout cas uvuga ati sina intelligence artificielle turanamubonayo en plus yaje afise tablette aha sinzi ko mwamubonye yara yambaye tablette ngaha yarafise na carnet bisigura yaranota ivyumviro vy'abene gihugu bikarangira afashe irya notebook yiwe iPad nimbari akamini tablette hama gatanga report akavuga nsanze bimeze ukuntu ico nico rero cababaje abanyarwanda baca barahaguruka urumva barahaguruka baravuga ati nukuri uyu muntu aje kudufukura bakaca kiganiro mpora nkora bafukure naho nagihagaritse rero ico nico catumye habaho ishavu ryinshi cyane avuga ati araje kuvyerekana rero noneho physiquement urumva Ariana Veras nkuko yishuye Ariana Veras nkuko yishuye yishora ivyo duhungirehe nabo yatumye kumutuka yabwiye ati we ntushoboye kunkoresha jewe ndiko nkora ibintu bigaragaza ukuri am committed to the truth niko yanditse mvuga ukuri kuko niko nahagurukiye niko kundongoye uriko uravyumva muri rusange rero Ariana Veras igikorwa ari karakora ni igikorwa cyo kugaragaza ko iko birabira mu burasirazuba bwa Kongo ari vyo atari bihuha ibikorwa u Rwanda ruhakana we akabishira ku mugaragaro kiya igikorwa ciza cyane cyo kutakorera mu biro ukava ukaja no kuri terrain yaragiye muri Kongo warabonye ko ari umvuga iringara bagatranslatinga n'ibindi vyinshi ico nico cabababaje gushika naho ivyo duhungira avuga ati harana naho yagaragaye afise mikro ya RTNC ya televiziyo y'igihugu ca Kongo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyo byose byarabababaje uharana ama polemique ngo yasomanye na Tshisekedi Ariana Veras amaze gusomana na Trump Ariana Veras yarasomanye na president wa Guinea Bissau vice president wa Trump yarasomanye na Kaka wa no podcaster umudamu president wa Zelensky yarasomye umumenyesha makuru cyane ma AI bagira oya nivyo ni ibintu vyabaye gusa bo barondera ikigucafuza ikigutuka ndafise na video mama kandi ari kiganiro nakoze gusa sindagishirako ngaragaza kungene abo bantu bose bagiye barasomana n'abakuru b'ibihugu sino gusoma ngo bizokora gusomana ucumengo ni ibintu birebire niyambu none kuva kera mu Burundi uramuhobera no mu Rwanda ndazi guhobera birabaho kera baravuga ngo hobe gira sinzi gira so gira nyoko gira ibibondo gira inka uhindukiza ukura ngaha uzana ngaha ukura nivyo biba Tshisekedi yagiye we ntayagize na vyinshi bareshanjije gusitama Ariana Veras ejo tuzobona fisinda kuvuga tuni abajama barafise ubwenge sha abanyarwanda siri tubari muri izo nkotanyi murakwiye gusubira ku ntebe y'ishuri mugabo naho kindi naco mu mbabariro ubwenge ntiburinda kuva ku ntebe y'ishuri ubwenge ni karemano ego kumbure rero mu gusozera ni igiki rero kugira ngo cokogwa kugira ngo ivyo bintu vyose bihere kurumva neza yuko hari cyo two turahomba two turaburana uvuga yase two turaburana uvuga ya East Africa sinibaza yuko aho bazoroko baricara biyumvira za barabara zindarayi canke bwa buhinga buteye imbere canke za systeme zinuvuga zigezweho kumbure bafitana ibibazo ko ivyo bintu bazobishikako igiki rero cyo kugira ngo izo njyane zihere igiki cyo kugira ngo ico badahurije ko bagihurize ko kugira ngo ryaterambere dushakarira amajya East Africa na EAC tugereko inyishu ya mbere yihuta no vuze nuko nosavye ko Paul Kagame n'abandi bafise umutima nk'ujya wiwo bunyamaswa wohinduka navuze nico no kwifuje ariko ntibishoboka nuko rero Paul Kagame yo hava akagiga umusivile canke bakamushira imbere y'ubutungane akabatswa ivyo yakoze u Rwanda rukiyobokwa na Paul Kagame ntaye yasizohaba
ndibaza ko iyo ni nyinshi itomoye ko nukuri none ko ari wazana injyane muri kano karere none nibakure Paul Kagame barabe ko bidaca bishoboka rega wewe kujya nakubwiye kujya abona ari amfasheri wa leta zunze ubumwe za Amerika yibaza ko yempoza je tawo mu ndirimbo zose waguma wumva ibintu byose bavuga u Rwanda muri EAC u Rwanda none ndakubaza u Rwanda kabisa nico gihugu kiri green nico gifise umuji uri green ha muri EAC u Rwanda rasumba ubwiza Tanzania haba ku nyubako donc propaganda ofete EAC nizoshoboka mu gihe harimo Brad Offer nayo Brad Offer icuka ca mbere kiri ngaha mu karere ka EAC kiva mu Rwanda James Kabarebe nkoresheje amajambo ya James Kabarebe kugira mutahurira ijambo mvuze icuka cyose cyo muri EAC kiva mu Rwanda Kabarebe yaritonze aravuga ati EAC twarayizengereje ntituri buhungire mu Burundi twarahavyonze Kabarebe wenyene ntituri buje muri Uganda twarahavyonze n'ubumengo barugaye umupaka ndiko ndabitohoza neza umengo hari imishamirane hagati y'u Rwanda na Uganda yaravuze ntituri buhungire muri Kongo intambara yo iririyo murabona ko umukongo mana nagufashe hoho yoca kuvunagura ntituri buje muri Tanzania nibiheruka kuberayo n'ivyanabaye kuva kera ntituri buje muri Kenya hose twarahazengereje James Kabarebe mu majambo yiwe none gasha wumva intambamyi canke umururazi indugwe n'ikindi kintu rero cyokorwa kugira ngo Paul Kagame nave ku Rwanda canke uhinduka n'ibikunda noje yohinduka baza abanyarwanda bamunzi ego kwera imyaka 30 wica muta wica 30 kuva 94 na kane wica nabi wanyu umuntu yohinduka gute ariko umwanya umwe umuntu ahora yibaza ati ivyo bintu kumbure bagiriza u Rwanda ko vyoba birimwo ikindi kintu abantu bataramenye okay babagiriza babahoriye bose banku Rwanda kweka abanyarwanda bonyene ubwabo bavyivugira bwose ruta abanyarwanda batari mu nkotanyi uko uri mu nkotanyi ntiworara ego kumbure Frere ndagushimire naje ndabakengurukiye cyane twashoboye kuyaga byinshi nawe usigaye ugoye kuboneka kabisa usigaye ugoye cyane sukugora komtere urumva hari kenshi dufise izindi nshingano dufise ubundi buzi ibintu dutigitamwo je nkwere nkuko kwezi koko wana no ku rubuga rwanje rwa Free Podcast TV ntugishirako n'ibintu ibikorwa si byinshi kubera ndi mobile cyane hari ibindi bintu ndiko ndabanza gushira ku rutonde kugira bifata umurongo bimaze kufata umurongo neza na neza cenongera ngaruke neza na neza ariko sukubaheba abasanzwe bakurikirana Free Podcast TV baza kubona kino kiganiro bakurikirana runo rubuga rwa Irebe Media batahure ko sukubaheba ariko ni yindi mirimo ibangabanganye hamwe n'ubusesanguzi dusanzwe dukora kuko objectif benshi barambajije ngo hagurutse gute vyakujemwe gute nabona ko kiri muto n'abantu baza bateroriza n'abandi batangara bavuga ati ibintu bihebe ni politike ni iki je ndabishura none ikintu kitari politike tuye politike ivana no kungene wa violence mugabo je nta politike comme politique comme muvyiyumvira moi je me bats pour l'intérêt de mon pays kubera umugabo adasize umwana asiga umugani urakoze cyane Frere urakoze cyane Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91.4